Bakunzi ba Radio Maria Burundi, ijwi ry'Imana iwacu, ijwi ry'Imana iwanyu. Turi kuwa kane mu ndwi ya kane ya Pasika. Tuzirikane ijambo ry'Imana. Igisomwa ca mbere tugisanga mu gitabo c'ibikorwa vy'abatumwa, kigabane ca 13 kuva ku murongo wa 13 gushika ku murongo wa 25. Izaburi yo gusamiriza iryo jambo ry'Imana ni izaburi ya 88. Inkuru nziza tuyisanga mu nkuru nziza ya Yohani, kigabane ca 13 kuva ku murongo wa 16 gushika ku murongo wa 20. Muri kumwe na Patiri Didier Ndayikeza, umusaseredoti wa Diocese Bururi, ndangurira ubutumwa muri Paroisse Rumonge. Yaga Mukama, abasavyi bawe tuguteze yombi. Ivyo dusoma mu gitabo c'ibikorwa vy'abatumwa. Paulo nabo vyari kumwe bajabutse mu bwato bava i Pafosi baje Pereje muri Pamfiliya. Bavana na Yohani na wasubira i Yerusalemu. Nabo barenganye Pereji baje Antiokia ya Pisidia. Binjiye mu sinagoga ku munsi w'isabato baricara. Ivyo amabwirizwa n'abahanuzi bihejeje gusomwa, abakuru b'isinagoga batuma kubabwira bati, bene wacu, nimwaba mufise akajambo k'impanuro mubwira igihugu kiraho nimuvuge. Pawulo ava hasi akiriza ukuboko ngo bahore, avuga ati, bantu b'Isirayeli namwe mwubaha Imana, tega amatwi. Imana y'Isirayeli yaratoye ba sokuru, irabagwiza baraba igihugu bari bahungiye mu Misiri. Hanyuma iramvura ukuboko, yerekana ububasha ibakurayo. Nk'imyaka 40 ishize irababungabunga mu bugaragwa. Hanyuma ihonye intari ndwi mu gihugu ca Kanaani, ihashira nyagisata cayo. Yongera mu myaka igera nko ku 450 igihe abacamanza gushika kuri Samueli. Naho basaba umwami, Imana nayo ibaha mu myaka 40 Sauli mwene Cisi wo mu muryango wa Benyamini. Hanyuma Imana irahava iramubogoza, ibatorera Dawudi ngo ababere umwami. Niwe bavuze muri aya majambo ngo, naritoreye Dawudi mwene Yese, umuntu anshika ku mutima, azorangura ivyo nshaka vyose. Nk'uko yari yarabiraganye mu ruvyaro rwiwe, niho Imana yatoye Yezu ngo abe umukiza wa Isirayeli. Ataraza, Yohani niwe yamuteguriye inzira mu kwigisha igihugu cose c'Isirayeli batisimu y'ukwigaya. Igihe yari mu kurangura ivyo yatumwe, Yohani yavuze ati, jewe sindi uwo mwiyumvira, haza kuza uwo ntakwiye guhambururira imizana y'inkweto. Iryo ni ijambo ry'Umukama. Urukundo rwawe Mukama ndaruririmba ubudahengeshanya. Urukundo rwawe Mukama ndaruririmba ubudahengeshanya. Urukundo rwawe Mukama ndaruririmba ubudahengeshanya. Abantu b'inzaruka zose nzobamenyesha kuzira guhemuka. Erega navuze nti, urukundo rwawe ruravyagiye ubutakihava, ugudahemuka kwawe nako kuvyagiye mu ijuru. Urukundo rwawe Mukama ndaruririmba ubudahengeshanya. Narironkeye Dawudi umusavyi wanje, ndamusiga amavuta meranda. Iminwe yanje izomuhagarikira, ukuboko kwanje kuzomukomeza. Urukundo rwawe Mukama ndaruririmba ubudahengeshanya. Sinzomuhemukira kandi urukundo rwanje bizokwamana. Ubukomezi bwiwe buzoseruka kubera izina ryanje. Azonyita ati, we uri dawe Mana yanje, ukongera ukaba kinjariye inkiza. Urukundo rwawe Mukama ndaruririmba ubudahengeshanya. Ivyo dusoma mu nkuru nziza yanditse Yohani. Imbere y'umunsi mukuru wa Pasika, amaze koza ibirenge abigishwa biwe, Yezu yababariye ati, nukuri ndabibabwiye, nta musuku aruta shebuja, nta ntumwa iruta uwayitumye. Ko ivyo mubizi, muzoba muhiriwe nimwabikora. Si mwese mvuga, ndazi abo natoye. Ariko ivyanditswe bitegerezwa gutaha ngo, uwo dusangira umukate yampagurukiye. Ndabibabwiye ubu bitaraba, ngo nivyaba mwemere ko ndi uwuriho. Nukuri ndabibabwiye, uwakiriye wese uwo ntumye aba ari je yakiriye, nawe unyakiriye aba yakiriye uwantumye. Dushemeze inkuru nziza ya Kristo.
Bakristo bavukanyi bakunzi ba Radio Maria Burundi, turi mu kanyamuneza ka Pasika twinovora urukundo Imana yakunze isi, urukundo twakunzwe n'Imana gushika itanga umwana wayo w'ikinege Yezu Kristo. Ukwitanga kwa Yezu Kristo mu bugamburutsi afitiye Imana Data niko kudushikana kuri iyo ntsinzi ya Pasika, kugatuma tugabana ubuzima bushasha bw'Imana. Nkako Yezu Kristo umwana w'Imana nzima, jambo wa Data yamyeho, yihaye umubiri mu nda ya Bikira Mariya yigira umuntu, yashimye kwifatanya n'abagowe kandi baruhijwe mw'isi. Yavukiye mu bworo mu gahinga k'i Betelehemu mu bwato bw'inka, bamworosa udushambara. Yaragiye mu buhungiro mu Misiri, abavyeyi Mariya na Yozefu bamuhungisha mw'ijoro, kandi araba muri bwo imyaka itari mike. Bahungutse babayeho mu muryango mworo ugitangura ubuzima bw'abahungutse, batungwa n'umwuga wo kubaza. Yarifatanije n'abantu barondera kunywana n'Imana. Yaraja gusenga mw'isinagoga ku minsi y'isabato, akaduga i Yerusalemu ku minsi mikuru yategekanijwe mu mwaka. Yarifatanije kandi n'abacumuzi banyotewe ikigongwe c'Imana, ashima kuronka hamwe nabo ibatisimu ya Yohani Batista mu ruzi rwa Yorodani, kandi ari we Yohani Batista ubwiwe yigisha ko adashobora guhamburura imizana y'inkweto ziwe. Amaze gutangura ubutumwa bwiwe, yashimye kubusangira n'abantu, ahera gutora abo yishakiye abagira abatumwa. Yarigishije ubwami bw'Imana, arakiza abagwaye bababaye kwinshi, arirukana amashetani, arabohora ababoshwe n'ibicumuro, aragaburira abashonje n'ibindi. Ubwo buzima bwose yabayemwo kw'isi yabutangiye insiguro igihe yariko arasezera abigishwa biwe ku wa 4 Mweranda, agira aje kutwitangira ku musaraba. Yaravuye ku meza, arakura n'umutamana wiwe, yoza ibirenge abo bigishwa biwe, kandi cari igikorwa c'abaja. Aha Yezu akatwigisha kwama dufise uwo mutima uciye bugufi, ngo dushobore kwakira ingorane za bene wacu baruhijwe mu buryo butandukanye. Tubabe hafi, twigire umwe nabo, tubagirire ubumwe mu rukundo rw'ukuri, tubaremeshe kandi tubafashe kuva mu ngorane barimwo. Bakristo bavukanyi bakunzi ba Radio Maria Burundi, twese abakristo dutumiriwe kugira umutima wa Kristo, tukama turondera kumwigana mu karorero k'urukundo yaduhaye. Uwo mutima niwo umuvyeyi wacu Nyen'ubweranda Papa Francisco adutumirira kwamana, yisunze inyandiko za Francisco wiyasize Mweranda. Aratwereka ko iyo nyifato aribwo buzima burangwa n'akanovera k'inkuru nziza. Yezu ati ko ivyo mubizi muzoba muhiriwe nimwabikora. Dusabe Imana rero bavukanyi kwama turangwa n'uwo mutima wa Kristo mu buzima bwacu bwose, maze abatwegereye bose canke abo twegereye bose buzure ico gisharara c'akanyamuneza k'urukundo rwa Kristo, umwungere mwiza yigura intama ziwe. Amen.